ku Mana ahiri yumve ko ndayishimiye. Amen. Nanje kwari nkuko nyene kuyu mwene data yagiye gushima. Naje nari maranye iminsi mwibera udusonga. Mugabo hariho umunsi naryama mwiyo minsi hetse nsanga mvyutse mu gatondo nsanga indasago zitatu kuri nyabera. Niho vyaciye bitangura rero haciye nk'iminsi nk'itatu acaratangura kuza harazamwe imisonga. Ndaba ngaho nyene uko nyene muganda senga namwungera aravuga ati muze dusenge abantu bafise ikibazo mwibere ndaza turasenga nta kintu numvise gihinduka mugango manu kwizera hirya yejo kuwa gatatu ndaza ndavuga ati Imana nukuri ndaje imbere yawe no muhera nagoma ntakambira Imana ti umfashe nukuri kino cago jewe kimveko ejo rero mwaya amazi ndavuga ati Imana kino cago gisigare hano nyene mwa kino kidengeri nidegemvye hari hatanguye rero hirya yejo hatanguye kujamwo akantu kavyimvye uko haci umwanya rero niho hatera nyaka vyimba kaguka kaba kanini ariko ejo nshitse muhira ndikorakora numva kagiye ni Hallelujah, hallelujah, hallelujah. N'ubuntu bwahora buguma buravya bw'ubusonga ibindi bishikura nk'intozi ejo ntavyo nigeze numva rero Imana ahiri Ukomera amashimana yacu. Hallelujah. Rero nagoma mvuga ati none gamana ni ya kanseri garutse ko muri 2024 wari wambwiye yuko yinkijije none wo kwipfuguro cyangwa umanizeye rero ubu ndi muzima nta kintu na kimwe numva Imana yumve ko ndayishimiye ahiri mwijuru abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Jefisi ishimwe rinini cyane ndashimiye Imana gose yambohoye jewe sinongere ndabivuga narahevye ndaja kwa mwungere mu biro ndamubwira ati je ndarusha kuko nari mfise ikibazo kidasanzwe uko umwaka utanguye je nabana ibibazo ivyo bintu ngira vyatangura nko hagati mu kwa mbere canke mu mpera mu kwa kabiri hoho vyaca bisara nkumva amadurere ngaha mu gatuntu nkumva imisonga ivyo bintu naye nabigendereje biraheba birandambira ndinjira mu biro kwa mwungere ndamubwira ati je ndarusha hama aransengera mwiga mitwaro ibiri yavuze umutwaro wa mbere natanguye kuvuga wari urya nyene nukuri ndashimiye Imana yambohoye kandi kumva mu mitwaro ibiri mwungere yatubwiye two murungikira ikaba yaranyishuyemwo no ndashimiye Imana rero yambohoye je nukuri narimvira ati none ibi bintu nibiki bidahera ko n'imiti yo kwa muganga jewe nayifashe mugabo ndose agahengwe nk'ukwezi kumwe abiri atatu mu kwindwi hoho ngira ngo vyaza bigomba kunyica ndashimiye Imana yambohoye. Dukomera Imana amashi yamugiriye neza kandi ico kibazo Imana yarakirangije tuvyizere mu izina rya Yesu Kristo. Dukomera Imana amashi kuvyo yakoze. Imana yarakoze, Imana yagize neza. Hallelujah. Amen. Yesu nasimwe cyane. Amen. Amanazi magazano simira Imana icyambere simira Imana. Umwungere yaravuze yuko abasi bacu bagiye gusubiranamwo ndarabibonye kuri nondwe. Hari abasi banze bari beshi sinari bwabamenye ko bari beshi kandi barababanyi ariko bamumenga barabantu basenga ariko sinari nzi ko badasenga aramanyanga yabo barimo rero barasubiranyemo kandi iraba intambara ikomeye no kugwana baragwana kubera amasengesho dusenga nibi umwongera zaratura n'ukuri nivyo abasi b'umuntu abuzi bakugira inama mu mbiso kuko naguma mbona bagi njyamye ndaragize indoto ngira indoto kuri yondwe heze ari kwa gatanu wiyondwe heze mbona bicaye hamwe bariko bari mu nama kumbe sinari nzi ko ari inama bariko barangirira ariko narabibonye kuko vyose baratinze barabivuga vyose bariko baraswana amanama barimo nawe amanama yose yakubako umwibanga utazi Imana yagaragaze mu izina rya Yesu Kristo. Nari mvuze ngo ibintu bapanga udahari bapanga utabona ivyo bagukorera Imana igenda ibishira ku mugaragaro kandi zimanganye inama z'abansi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Namwe byizeye vuga amina kandi uvuze amina uteye kashe uba wemeje inama z'abansi bawe zipfa ubusa mu izina rya Yesu. Mungu akubariki. Hamikindi simi Imana
n'Imana yo mwizuri vyumve yuko ndayishimiye ko ndaragisezeranye iti Imana niyo wagikora nkakibona nzohagarara imbere y'itorero imbere y'isengero ndakivuge ndagushimire ko wagikoze. Rero hari ikintu Imana yarayinkoreye, numva umutima wanjye uranezerewe cyane kuko urabona muri ivyo bihugu byo hanze hariyo ntihameze neza kandi hari ahantu hesi bayugaye atandege zishobora kuguruka kuko abariyo bamwe abafise imiryango barabitubwira ko hari ikibazo muri ivyo bihugu nyene vyo hanze vy'Abarabo n'ivyo bihugu vyo muri Amerika. Rero hariho ibibazo bitandukanye rero ariko kuko uwari yakatize visa umuvukanye yari amaze gukatisha visa ariko iyo visa ayikatishije bashobora kuvuga ati muri no misi nta ndege iguruka. Ndavuga ati none ko bihuriranye na bino bibazo bizogenda gute kandi ukwezi batanze n'amatarike bidahinduka ariko biri kuri visa ati ariko sandagira kwijera ngo banza ndabishengera mvuga ati ategerezwa kurira vyanka bikunda arurira nimba bategerezwa kubihindura mpaka babihindure nyene iyo babikore ariko yurire. Ariko rero ndaragwanye ariko sangira indoto mbona iminyororo yari mubose ivuye ku maboko. Hallelujah. Mbona iratsikaguritse ko yari mbona iminyororo myinshi mubose ku maboko iratsikaguritse irahimbaguritse byabivuze ngo iminyororo bavuyeko ndarabibonye. Rero ngize izo ndoto nzigize kwa kabiri bucari kwa gatatu rero niho yaraye yuriye kandi yarasamaho. Hallelujah. Amen. Yarasice yarambwiye kuko ndasiye mba mu masengesho rero nukuri amasengesho ari karabohora aho ubona bitakunda ugiye kuhasika. Murakoze. Amashimeshi kuri Yesu. Ego.